Yesu ashimwe. Haleluya. Izina ryanje ni Nashakiye Lucien, niko nitwa. Hanyuma nijewe tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Rero tugiye kuraba ijambo ry'Imana riboneka hajya mu cete ca mbere ca Yohana. Aha niho tuguma, nta kindi gitabo tujamo. Ijambo tuza gusangira no munsi riboneka ngaha mu cete ca mbere ca Yohana. Nyarukira rero hajya kuri page ya 271 mu isezerano risha. Tugiye kuyaga ku rufatiro ruvuga ngo icerekana ko ufatanije n'Imana nuko ureka ivyaha. Yesu ahimbaze cyane. Reka rero ndasoma cete ca mbere ca Yohana, kijya kigane ca mbere, turahera ku murongo wa 5 dushikane ku 7. Ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya. Tuvuze yuko dufatanije nayo, tukagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Imana ihimbaze cyane. Turabona rero amajambo duhejeje gusoma yuko ari amajambo atwereka yuko iyo tuvuze yuko dufatanije n'Imana, hajya kuri ujya murongo wa 6, tukagendera mu mwiza, yuko kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Hari amajambo abiri y'amagenda bangabanganywa. Ijambo umuco n'umwiza vyama bigenda ibangabanganywe. Umuco nk'ubu dufate ko ari mwijoro, ngaha kugira habone twatsa amatara. Mugabo rero naho tuba tubona uwo muco uzanywe nawe matara, ujya umwiza ntuburi kure, uguma ngaho hafi nyene, ku buryo ivyo bintu ntibishobora kubangikana. Oya, mugabo birabangabanganwa. Umuco iyo uhari nta mwiza uhaba, kuko ntibicana. Iyo umwiza uhari nta muco uhaba. Kimwe kibwirizwa kunyegera, ikindi kigasokoroka. Ariko rero uyu muco tuvuga, uyu muco Bibiliya iri kiravuga, si umuco ukutubona ngaha habona ikaye. Umwiza turiko turavuga si urya mwiza dukunda kubona mwijoro iyo amatara azimye ekaye. Tugiye kuraba ivyari byo. Kuri uyu murongo w'indwi ngo ariko iyo tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Rero kumbure aya majambo reka banze ndahagarike gatonya, mugo mbanze mvuge kumbure kuri iki gitabo, kuko kumbure iyo uriko urumva amajambo turiko turayasoma urakeneye kumenya umwanditsi wariwe. Nk'uko rero iki gitabo tukibona ni cete ca mbere ca Yohana, mugabo canditswe n'umwe mu bitwa ko zari intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo rero yari umuntu yitwa ko yagendanye na Yesu, yamubonye amaso mu yandi. N'uwitwa rero Yohana mwene Zebedayo.
niko abashakashatsi bavuga yuko ari Yohana mwene Zebedayi. Uyu rero ni wa mwigisha ngo Yesu yakunda cyane nkuko Bibiliya ikunda kubivuga, ngo mbere ngo yaguma yijyamiye mu gikiriza cy'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere ahandi Bibiliya ikavuga yuko ngo yari umuntu ngo atabwirizwa mbere ngo no kuzobona urupfu, mugabo yarapfuye uyu Yohana, ariko yapfuye ashaje cyane. Uyu rero Yohana niwe yanditse iki cete ca mbere ca Yohana, mugabo si iki gusa yanditse, yaciye yandika n'icya kabiri ca Yohana, arongera yandika n'icya gatatu ca Yohana. Ntiyagejeje aho gusa, yaciye yandika n'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Yesu ashimwe cyane. Iki gihe rero hariho ikibazo, iki gihe yandika c'umwigisha yitwa Kerinto. Uwo Kerinto yari umwigisha w'ibinyoma, yigisha inyigisho zitwa Gnosticism. Ni inyigisho zivuga yuko Yesu atari Imana, zikongera zikavuga yuko Yesu atari umuntu, ngo si Imana 100%, ngo si umuntu 100%. Zari inyigisho z'ibinyoma. Hanyuma ikicete kikavuga ko coba canditswe mu kinjana, mu mpera y'ikinjana ca mbere, hari mu myaka 60 inyuma y'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Haraboneka abashakashatsi benshi bavuga ibijanye n'imyaka itandukanye, mugabo bose ico bahurijeko yuko kicete coba canditswe mu myaka 60 inyuma y'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, imbere y'isambugwa ry'urusengero rw'i Yerusalemu. Ikicete niho candikwa. Hanyuma rero nkuko twamaze kubibona, ikicete nticyanditswe aricyo cyonyene, mugabo candikiwe rimwe n'icete ca Yakobo, hamwe n'icete ca kabiri ca Petero, hamwe n'icete ca Yuda. Ibi vyete byandikiwe rimwe, kuko bose ivyo bandika kubijanye n'iherezo rya Isirayeli y'igihugu. Isirayeli bwa gihugu, abandi umwanditsi nivyo bandikako. Reka rero aya majambo tumere nk'abayageza ngaho, mugabo tugaruke kuri ya passage twasoma, kigabane ca mbere uhereye ku murongo wa 5 ugashika ku murongo w'7. Twariko turavuga rero amajambo abiri, umwiza hamwe n'umuco. Uriko uraraba rero umuco hajya ku murongo wa 5, kigabane ca mbere umurongo wa 5. Ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya. Umuco n'umwiza bintu bibiri bibangikanye. Umuco rero uvuga iki, usigura iki? Umuco werekana ikintu cyiza, iciza, ukerekana kandi ukuri, ukerekana kandi n'ukwera. Iyo niyo siguro y'umuco. Murumva ko bitandukanye n'uyu muco turiko turabona ngaha. Hanyuma mugabo mwiza nawo werekana iki? Werekana ikibi, ukerekana ikinyoma. Werekana sekibi, ukerekana ikinyoma. Ngo ni wese w'ibinyoma vyose, Satani. Imana ifashe cyane. Hanyuma turavye ku murongo wa 6, umurongo wa 6 n'uw'indwi, tuvuze yuko dufatanije nayo twagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha, nituba dukora ivy'ukuri. Bene data, ntidukwiye kuvuga yuko dufatanije n'Imana hanyuma ngo tugendera mu mwiza, tuca twitwa ababeshi.
ntidukwiye rero kwitwa ababeshi nk'abana b'Imana. Ariko tugendeye mu muco ku murongo w'indwi, nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Haleluya. Reka turabe kuri uyu murongo w'indwi, kuri uyu murongo wa gatandatu gushika ku ndwi, ijambo rivuga ngo kugendera mu myiza, hanyuma irindi ngo kugendera mu muco. Kugendera mu mwiza ni ukuvuga kugendera mu bibi, kugendera mu mafuti. Kugendera mu muco ni ukuvuga kugendera mu kwera no mu kuri. Turavye rero kuri uyu murongo w'indwi, akajambo icyaha n'akajambo kaboneka muri iki cete ca mbere ca Yohana inshuro 27 mu rurimi rw'Ikigiriki. Rero Yohana yerekana ko umwana w'Imana akwiye kwitandukanya n'icitwa icyaha. Yesu ashimwe cyane. Reka turabe mu kigabane ca kabiri. Kigabane ca kabiri, cete ca mbere ca Yohana, kigabane ca kabiri, turahera kuri urya murongo wa gatatu tugeze ku wa gatandatu. Havuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ivyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ivyagezwe vyiwe, numubeshi, ukuri ni kuri muri we. Ariko witondera ijambo ryiwe wese, ugukunda Imana kuba kuhinguwe muri we vy'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Uvuga ko ahora muri we, akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Aha tugejeje ku murongo wa gatandatu. Mu gihe tuvuga ko tumuzi, tubwirizwa kwitondera ijambo ryiwe. Dutegerezwa kwitondera ivyagezwe n'Uhoraho. Ivyo vyagezwe navyo by'Uhoraho tubironka hehe? Ni mu ijambo ry'Imana, ni mu gusoma ijambo ry'Imana. Ku murongo wa gatanu tubona yuko gukunda Imana kwacu kugaragazwa n'ukuntu twitondera ijambo ryayo. Iri jambo dusoma ngaha muri ibi vyagezwe by'Uhoraho muri Bibiliya, no kuvuga kurisoma ni kimwe, mugabo kuryitondera ni kindi. Tubwirizwa rero nk'abana b'Imana gusoma iri jambo, ariko tukaryitondera, tukarishira mu ngiro. Yesu ahimbaze cyane. Nico kigaragaza yuko tuba turi abana b'Imana. N'ubu turabandanya gusoma muri igabane ca kabiri nyene, turahera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 17. Ntimugakunde isi canke ibiri mw'isi. Umuntu ntiyakunda isi, ugukunda Data wa twese nikuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mw'isi cyose ari ivyifuzo by'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo, bitanduruka kuri Data wa twese, ariko vyanduruka mw'isi. Murongo wa 17. Kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko ukora ivy'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Mu mundi dukomera amashimana. Ku murongo wa 15 muri amajambo nyene duhejeje gusoma, haravugwamo akajambo ngo isi. Isi ivugwa si isi duhonyorako ekaye, si isi tubonesha n'amaso yacu, imerako ivyatsi, kamerako ibitegwa bitandukanye, ibiti n'ibindi. Ekaye, si isi iriko iravugwa. Kuri uyu murongo wa 15, isi ivugwa ni isi y'ikinyavyaha. Imana ifashe cyane. Isi y'ikinyavyaha usanga irimo abanyakibi gusa.
mwibuke ibyabaye muri Sodomu na Gomora. Bajya abantu bari bamugoreye gukora ivyaha gusa, Imana ikabaraba iri mu ijuru ikabona yuko abantu bakwiye kutabaho, bakwiye gukomvoka. Ni isi rero iri kiravugwa, n'ahantu haganzwa na Satani, abaho ugasanga bagwanya Imana, bakagwanya icyitwa ubugororotsi. Ni iyi si rero turiko turavuga, ni nayo Bibiliya iriko iravugako. Haleluya, Imana idufashe cyane. N'ubu turacabandanya gusoma, tugaruke hariya mu gice cya mbere hamwe twasoma, mugabo dusome amajambo tutari twasomye. Igice cya mbere cya Yohana 1 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo w'10. Tuvuze yuko atacaha dufise, tuba twizimiza ukuri ni kuba kuri muri twebwe. Nitwatura ivyaha vyacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu, ikatwoza ubwabitanya kose. Tuvuze yuko atacaha twakoze, tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Imana idufashe cyane. Nta muntu n'umwe yoshobora kwitera intege, yitera intege avuga ati jewe nta caha nkora, nta caha mfise. Wenyene aba ariko arizimiza, kandi ngo Imana tuba turiko turayigira umubeshi. Ntitukwiye rero kuyita umubeshi, dukwiye kwemera ukuri. Bivuga rero ko inyishu y'Imana ku bantu bitwa ko batumvira ivyaha, ku bantu bitwa ko batura ivyaha vyabo, iyo nyishu y'Imana ihuye nuko idukunda, itugirira neza ko bukeye ko bwije, ikatugirira ubuntu bufanikanije n'ubundi nk'abo yaremye. Abemera yuko Imana idukunda ni bande? Na jewe ndimo. Murazi abantu benshi kujya ntibakunda gushira intoki hejuru, nimusubize hasi, kuko iyo ubwiye abantu tishira intoki hejuru, handi baca abantu rero bigira abanyabwenge bacagira ngo ariko murakina ngo na psychology yacu, niko abantu baca bakunda kuvuga. Mugabo ubwenge bwawe burarutwa mwene da. Ubwo bwenge wewe wita ubwenge bw'iwawe, wewe nyene wiharije, burarutwa. Kuko ukuri kose, ubu umunyabwenge, ubu umutunzi, ubu umuntu rurangiranwa, Imana irakuruta. Jewe rero ubwanje ndemera yuko Imana induta, kandi iyo nemeye yuko Imana inkunda, ngashira urutoki hejuru, akacaboneka umuntu antwenga, niyitwenyere, ntazi icyo ariko aratwenga. Imana idufashe cyane. Nk'abo yaremye rero, Imana iratugirira ubuntu kandi iradukunda. Muri Zaburi 143 murongo wa 1, ujya handiko ndarangiza. Zaburi 143 murongo wa 1 havuga ngo Uhoraho niwe Uhoraho niwumva gusenga kwanje, tega ugutwi ukwinginga kwanje, unyishure kubwo kuba umwizigirwa kwawe no kubwo kugororoka kwawe. Imana yacu no mwizigirwa kandi iragororoka,
n'imanza zayo n'imanza ziroranye ntibera nkunzi. Iyo iciye urubanza ntawe ugenda aridoga ngo ararenganijwe ekaye. Kandi n'igihe Yesu azoza yicaye ku ntebe y'imanza ariko araca imanza, abantu bose bazokumva ko urubanza baciriwe ari urubanza ukuri, urubanza rugororotse, urubanza runyuranye canke rudahuye n'imanza abana b'abantu bakunda guca. Nta rwangondagonde ruzobamwo. Abaririmbyi mushiki hano jewe ndarangije, wava mugira ngo natwaye umwanya munini. Jewe ndazi ko ata mwanya munini ntwaye. Yesu ahimbaze cyane kandi ndazi ko amajambo dusomye ari menshi. Rero wewe ukitera ijeki, wewe ukishigikira uvuga uti je nta byaha mfise kandi ubizi ko bifise, umwanya n'uwo kaze. Yewe sindandira mu majambo rero, sinteba mu makorosi baka ekayi. Kaze mwene data, baza umutima wawe, mbega uwo mubinyabyaha vugwa yoba ari jewe? Ndazi umutima kubikwemeza kuko mpwemu yera. Hari umuntu yitwa ko ari ngaha yarakijijwe mugabo abandanya agendera mu vyaha. Mpwemu yera burya ntiyazimye ngo agenda agaputi nkuko abandi bibigisha bavuga ngo mpwemu yera ngo iyo koze iki n'iki waca genda ngo ntimuzosubira no kubonana. Ntagenda agaputi, uramuzimya mugabo akugumamwo kandi aguma kugira inama ati naho utavyemera, naho uri kuravyiyangisha, ukuri nuko uri umunyavyaha. None ejo ntiwakoze ibi, hirya ejo ntiwakoze ibi kandi uvuye gusenga. Rero umuntu niwe yimenya. Mwene data, hageze akanya naka kaze, umwanya n'uwo. Kawumva yuko hari ico upfa n'Imana, kaze. Yesu yoza gutora ishengero, mbega wewe wiyumvirije umva yo kujana. Abaririmbyi kaze mwene data, ntugire ubwoba, ntugire ubwoba ngo boca bakubona, wa mugenzi wawe ntazi ngo yoca kubona. Ekayi, rekana nawe we uzi. Utarizera Yesu umwami n'umukiza wawe akanya naka. Kazi bandi tunabikana amaso. Reka rero baririmbye murakoze,
reka dusabe Mutama ngo nihanguye ko inanate ndazi yuko amagara atifashe neza, mugabo yinanate yashike hano asenge kugira ngo turushirizeho umwe wese kwama yiyumvira ngo uko niko ndagenda birahuye ubugombe bw'Imana, cyerekana gufatanije n'Imana nuko ureka ivyaha. Kaze Mutama. Shengero duhaguruke. Icubahiro n'ikibi cyawe wa Mana, uvuganye Imana. Udukeburiye kino gitondo kureka ibyaha, ngo batubone ko dufatanije nawe, n'ayahandi kuzoba ari ukwibesha. Umuririmbyi ati mbega ingeso zawe zimurikira abandi bose. Ico Umwami Yesu agomba nuko twomugumako. Ndasenze nsengera n'ishengero ryawe ngo duhe ingeso zimurikira abandi bose, uduhe kuzinukwa icaha. Naho yoba ari imitahe yari dutunze yitwa ivyaha, tubizinukwe Mana. Duhe impwemu yo kuzinukwa ibidahuye n'ubugombe bwawe byose. Wadusezeraniye kuzoza nk'isuma, ushobora kuza umwanya wari wo wose tutavyiteguriye, twisanga mu vyo kwitera ijeke cyangwa umusavyi wawe avuye hano. Abandi bavyise kwimahoroniza, twiha amahoro atari amahoro, twidigadiga kandi twidigadigira mu vyaha. Uwundi munsi twaseruka imbere yawe tukazohaserukira kumaramara. Nivyo tugomba kuturinda muri kino gitondo Mana. Igiciro cose bisaba uduhe kugitanga, mugabo ntituzomaramara imbere yawe twumvise amajambo nkayo twumviye muri kino kibanza. Hari ibindi vyinshi bizibiwe nuko vyanse ko tuva mu vyaha. Hari imigisha myinshi tuba twararonse ari uko twanse gutandukana n'icaha. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo umuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko nawe nyene ari uwera. Ntunaniwe kuduhezagira, ntunaniwe kudutabara, ntunaniwe kudukiza no kudukiriza abacu n'ivyacu. Ukuboko kwawe ntikwigeze kuba kugufi n'umunsi n'umwe, ariko ivyaha vyacu nivyo vyama bikuzibira kubikora. Hama tukama tugira ngo nukundi vyagenze n'ahari ivyo nyene. Nico gituma tugusavye muri kino gitondo uduhe kwihana icaha n'akaha. Nta buto bubaho. Ivyo buzibiye ni vyinshi, kandi wo kwihanwa ubwo twita buto nyene twobona umugisha udasanzwe wisuka mu bugingo bwacu. Ndatuye ukwera kw'ishengero ryawe rero, ndatuye ukwera ku bugingo bwanje n'ubwa mwene data, ndatuye impwemu yo kuzinukwa icaha, agaseseme k'icaha kadutere nk'ishengero, maze ubundi munsi niwagaruka uzosange twejejwe. Ariyo ntego y'ubuzima bwacu, twejejwe nk'uko nawe uruwera. N'akare utejejwe ntazobona Imana, haba muri ubu bugingo canke ubuzoza.
utejejwe ntazobona Imana. Urakoze kudukorera gutyo, urakoze kumigisha yenenye kuri iyi ngingo dufashe muri kino kibanza, turayakiriye mbere tuyikomeye amashi tuyikenguruka. Icubahiro n'ikibi cawe kuri Imana ibikoze, nubishimirwe kandi uzokwama ubishimirwa Mana y'agakiza kacu. Hezagira umusavyi wawe, umwongera imizingo, umufashe kwama hafi yawe, wamura muhishurira amabanga. Mbere iki kibanza gicika icejejwe, ubu Burundi turiko turasengeramwo, Uburundi bwashize Imana imbere, ubu Burundi buriko burahishurirwa ibi vyiza byose, bubandanye buhezagirirwa muri vyo. Icubahiro kizoba icawe muri vyose, tubisenze dushima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.